Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano ndetse no ku bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leka nsubire kubaha kaze rero bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose ukari zitanu mu ninganizo nshasha, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abatwumviriza abari ku migabane ya kure, mwese ndabakengurukiye kandi ko tubana narabahakaze muri ano makuru. Haravugwa zuguru mu bategetsi bo hejuru, yoba nko mu gisata ca politike, mu mugambwe ndetse no mu gisata c'umutekano. Muti rero izo zuguru ziraturuka kuki? Ukutumvikana hagati y'izi ndongozi kuraturuka cyane ku ntambara iriko irabera ku butaka bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nkuko mu minsi iheze twabagejeje ko hari amasoko yacu ibanga yavuga ko abategetsi bo hejuru batabona kumwe ikibazo c'abasuda b'u Burundi bari ahitwa Baraka mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abatwara igisoda barongowe na General Premier Niyonga, abatwara ibiro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakabona ko igisirikare c'u Burundi gishobora kwambara ibara kitari bwigere kibamwo, hamwe abasuda bagumizwa Baraka bakarindira ibitero vya M23 canke se twigwaneho. Ni mu gihe abo ku ruhande rw'abegereye President Ndayishimiye babona ko gukura abasuda vyogira ingaruka zikomeye ku masezerano bafitaniye na President Felix Tshisekedi w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo vyari kibazo hagati y'abegereye umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye ndetse n'abegereye umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi General Premier Niyongabo. Amakuru rero dukura hafi y'abegereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverend Ndikuriyo, nawe nyene avuga ko yoba ashigikiye ingingo yo gukura abasuda muri Kongo, ahubwo bakavuga ko abasuda bagomba gutaha bagakingira imbibe z'u Burundi. Nkuko amakuru abandanya abivuga, hariko haraba amanama adasanzwe mu ndongozi nkuru z'igihugu cyane iziri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse zifise aho zihurira n'ikibazo c'umutekano wo mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nkuko twagiye turabivuga ko imbere hari amasezerano yabayeho hagati ya President Tshisekedi ndetse na President Valentin Ndayishimiye. Amafaranga Tshisekedi ahereza abategetsi b'u Burundi, Ndayishimiye ntago ayajya wenyene, arasangira na bamwe mu bihangange bikomeye, yoba abo mu mugambwe ndetse nabo mu rwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi. Aya mafaranga rero yafashwe na President Valentin Ndayishimiye ndetse akabava mu masezerano yasinyaniye na President Felix Tshisekedi w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yoba ariko arateza icuka kibi muri izi ndongozi. Bamwe baravuga bati kuvana abasuda mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ese tuzosigurira gute President Tshisekedi ko twari amahera yiwe hama tukamutana intambara? Mu gihe abarongoye igisoda c'u Burundi bavuga ko ayo masezerano yo yosubirwamwo, ahubwo akaganana na President Tshisekedi ko abasuda b'u Burundi bagomba gutaha mu gihugu cabo, kuko nabo hari amakuru avuga ko intambara ziri hafi kuba mu gihugu c'u Burundi. Cyane ibikava ku makuru avuga ko umuhari witwaje ibigwanisho Red Tabara woba uri mu marembo ya Bujumbura. Kucimviro c'abegereye General Premier Niyongabo ikirahuye rwose n'ivyumviro vy'abasuda bari Baraka. Aba basuda bo bavuga ko ata mutima wo kubandanya kugwana intambara bafise. Kuva bakuwe muri Minembwe na Poazero bagahungira Baraka, abasuda b'u Burundi bararahiye gusubira kuja kugwana hatabonetse umuti wa drone CH4, bavuga ko yababangamiye bikomeye. Bakavuga ko Baraka atasanganirizo bafise kubera imbere yabo hari ikiyaga Tanganyika. Sivyo gusa, abasuda bavuga ko Baraka iramutse ifatwa hazoba hasigaye kugerageza kumanuka muri Karemi. Baravuga ko kandi Baraka ihambaye cyane mu bijanye na logistique y'igisoda c'u Burundi, kuko ubwato buzana abasuda n'ibikoresho buva mu Rumonge bugahagarara Baraka. Baraka ifashwe rero bizogorana rwose ingene igisoda c'u Burundi gishobora kuzana abandi basuda canke gutahukana abakomeretse. Bizogorana kandi kujana ibikoresho n'imfungurwa vy'abasirikare. Kwa Prime Niyongabo baragira bati Baraka ifashwe bujya bwato buzosubira kuronka aho bahagarara bugeze Karemi. Aho naho rero buca bubangikana na Kigoma muri Tanzania. Abasuda bazosanga bategerezwa guca muri Tanzania kugira batahe. Turakwiye kuva Baraka tutabanje kuhambarira ibara.
muti none abasuda bacu bagumye batsindwa kuva Nord Kivu kugeza Minembwe karacingane twitegeko maramarizwa barakanaho. Ni mu gihe abegereye Perezida Ndayishimiye bavuga ko ubuzima bw'abasuda canke iteka ry'igisoda sivyo bisa n'ibibaraje ishinga, ahubwo bitwaritse amafaranga bahembwa avuye kwa Perezida Tshisekedi. Ku rubuga rw'intambara, Colonel Jekonias Nihorimbere ni wagoma agerageza kumvisha abasuda ko bosubira kugwana bagafata Minembwe na Poazero. Ico ciyumvira abasuda batoyi ntibacerekwa. Nkuko rero amakuru adushikira abivuga, kuri ubu ibintu ntibisanzwe. Ubutumwa twaraye duhawe n'abasuda b'u Burundi bari kugwana muri Kongo burababaje cyane. Nijoro batubwiye ko bararanye ubwoba bwinshi bivuye kuri bombe indege ya Sukhoi igisuda ca Kongo yari yarayiteye ahitwa Poazero. Abasuda b'u Burundi bararanye ubwoba ko nabo baca bategwa na M23 ndetse na twigwaneho. Nkuko amakuru dushikira abivuga, abasuda b'u Burundi bavuga ko atamurare na nkeya basigaranye muri iyo ngwano kubera aho batewe hose baca batsindwa. Akarorero batanga ni ivyabaye kuwa kane w'indwi iheze kwigenekerezo ya 30 Mukakaro uyu mwaka wa 2026, aho bavuga ko abasirikare ba batayo ya 33 Tafoko batewe kuri position bari bafise ahitwa Kimete hegeranye na Rugezi. Iyo position barayaswe baca bahunga mu kajagari. Abasirikare batari bake baratakara harimwo na Estrua w'iyo batayo. Iyo tuvuze Estrua mu gisirikare no kuvuga ujejwe intambara muri iyo batayo, nawe yagiye kuboneka haciye iminsi 3 atazwi yari. Hari abandi basuda rero bataraboneka kugeza n'uyu munsi nkuko amakuru adushikira bivuga. Amasoko mu gisirikare avuga ko mu kwezi kwa gatandatu no mu kwindwi uyu mwaka wa 2026 igisuda cy'u Burundi cyaburiye muri Kongo abasuda barenga 100 bapfuye n'abandi nkabo bakomeretse. Amasoko ava ku rubuga nayo avuga ko muri no minsi hariho batayo imaze gutakaza inkoho 30 kubera ubwoba buri mu basoda. Aya makuru akavuga ko abasuda bato bato ubu buzuye ubwoba ku buryo batagishoboye kugwana. Abasuda bakavuga ko bashima cyane amakuru avuga ko General Prime Niyongabo yo bashigikiye ko abasuda bakugwa muri Kongo afatiye kukungena ibintu vyifashe ku rubuga. Gusa kandi barafise ubwoba ko bohava bategwa na drone mu gihe bo bariko barataha. Kuru ndi ruhande abasuda bakavuga ko bababajwe cyane n'inyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakavuga ko we ahanzwe n'amafaranga akura muri iyo ntambara kurusha ubuzima bw'abasuda biwe. Nkuko natanguye mbivuga, amakuru dukura hafi y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo nawe nyene avuga ko yo bashigikiye ingingo yo gukura abasuda muri Kongo. Wavuga ngo nibatahe bakingira imbibe z'u Burundi ngo nivyakenegwa naho babarungikiye gutera ikindi gihugu kibanyi tutavuze. Abatwara Uburundi benshi mu bahinga mu vya politike ndetse n'ivy'umutekano bakavuga ko bakoze ikosa rikomeye mu kwisuka mu ntambara y'ababanyi. Uburundi bwari bubereye kuba umuhuza kurusha kuba umwe mu bagwana. Iyi ntambara irakuye agashambara igihugu. Kanatsinda nta gisuda na kimwe gitsindi intambara mu gihe abasuda batayitahura. Ntibinasiguritse rero kuja kwita mu ntambara uzi neza ko udafise ibikoresho bikwiye. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo n'abatwara igisoda barahemukiye bikomeye Burundi n'igisirikare nkuko abahinga mu vya politike ndetse n'umutekano ubwabo babisigura. Iyi ntambara iri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriko iraba. Igisoda cy'u Burundi kiriko kiragwanirayo bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi hariko haravugwa kandi ku rubuga ibijanye n'ibivugwa ku muhari Red Tabara. Red Tabara amakuru akavuga ko iri mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro aherutse gwa BBC Gahuza, Ndayishimiye haye ikaze umuhari Red Tabara ndetse wemerera ko azowuzimana kuvyuzanye. Iyi mvugo yo kuzimana Red Tabara kuvyuzanye sinzi ko Ndayishimiye ngo yayikoresheje yapimye neza igihe ari karayikoreshamwo nabo ari karayikoresha ko nkuko umuhinga mu vya politike ndetse n'umutekano abisigura. Muti rero arabisigura ate? Mu mpera z'umwaka wa 2023 Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yarajabutse ahagarara Kinshasa muri Kongo atangaza intambara ku Rwanda. Yatangajwe mu ijwi risamuka kagira afasha abagwanya ubutegetsi bwa Paul Kagame kubuhirika. Abantu baciye batahura ko Ndayishimiye agira afasha umari FDL rugizwe n'abakoze abanyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 kugaruka ku butegetsi. Ibintu Ndayishimiye yatangaje byari byateguwe neza kuko inyuma yaho Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yaciye amwuhirira ahagaze Goma.
Perezida wa Kongo nawe yatangaje ukungene ibitero bizokorwa ku Rwanda, aho yatomoye ko ibitero vyo mu kirere frappe aérienne arivyo bizotembagaza Kagame ku butegetsi. Paul Kagame yahavuye nawe asubiza kuri ubwo butumwa buteguza ibitero ku gihugu arongoye. Perezida w'u Rwanda yavuze ko aribwa cyane katari we azobona Ndayishimiye na Tshisekedi babigerageje ico yiko murantunge ko hatari we azobona Ndayishimiye na Tshisekedi barabigerageje ico yikorera. Kagame yavuze kazi yuko bashobora kutavyubahuka kuko bazi ko batohakura gahanga. Abari begereye muri Goma ico gihe bavuga ko Ndayishimiye yari yamaze kurundayo amabatayo y'abasirikare b'u Burundi bari kumwe na FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Ikindi Ndayishimiye na Somambike we Tshisekedi bakubitiza kakajisho bakamwemwa vyari ibigwanisho bikomeye cyane kandi vyinshi bari barunze aho muri Goma. Bikavuga ko vyari biteye ubwoba kubabibonye. Vyaboneka ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buzotembagazwa nko mu minsi 2 gusa canke indwi imwe. Intambara zahavuye zisutama, Goma yagwamwo amasase n'amabombe. Zangabo za Ndayishimiye na Tshisekedi zayabangiye ingata zirukira kumeneka na vya bigwanisho zibitaho. Inyuma y'imyaka 3 Ndayishimiye yatangaje ko agira atera u Rwanda, abo yagiye kuvyoronga barakinagije ingabo ziwe bazigejeje hafi y'urubibe rw'u Burundi. Nkuko yabibwiye umumenyesha makuru wa BBC Gahuza, Ndayishimiye ngo yaragerageje intambara ku Rwanda maze Kagame amuzimana ku vyaje yirengeye ku mutwe wiwe. Kahise mu karere kerekana ko atabaroberi bazimanwa ku vyo bazanye, ahubwo bashika bazimana ku vyo bahasanze. Ibi bikaba bivugwa n'abahinga mu vy'igisoda ndetse n'ivya politike. Muti baragira gute? Igihe ategwa n'ikiroberi kirongowe na Yoweri Museveni, Perezida Amin Dada yarazi ko azozimana Museveni ku vyazanye. Yamara Idi Amin yaciye ayabangira ingata umushitsi Museveni acarizimana ku vyo Idi Amin Dada asize, kuko wari kumuzimana ku vyazanye yari yirutse. Igihe ategwa n'ikiroberi kirongowe na Laurent Desire Kabila, Perezida Mobutu yarazi ko azozimana inyeshamba ku vyo zizanye. Yamara Mobutu ntiyarindiriye ko abashitsi badodora ku kirimba, ahubwo yaciye ayakoramwo inyeshamba. Zishitse zisanga Mobutu yatorotse bugica, zica zirizimana ku vyo Mobutu asize. N'igihe ategwa n'ikiroberi kirongowe na Paul Kagame, Perezida Juvenal Habyarimana yarazi ko azozimana FPR ku vyizanye. Habyarimana yarakiriye abashitsi ariko baba aribo bamuzimana ku vyiwe. Ariko bo barahakana ko atari bo babuzimanye, ahubwo no bakavuga ko Habyarimana yazimanywe n'abayoboke biwe bamwe atarikekana gato, nkuko amakuru abivuga. Igategwa n'abaroberi ba Nkurunziza, Perezida Buyoya nawe nyene yavuga nk'abandi. Yamara yahavuye yakebwa ko azohava habwa inzimano nk'izage muri Idi Amin, Mobutu canke Habyarimana. Buyoya yaciye aje inama na Nkurunziza, bambara amakoti n'amakaruvati bahurira ahashinze uburimbi neza na neza mu rubibe, bararamukanya mu muco w'ikirundi, imbere baranasangira akerera kuduheke tw'uburo n'amahonda, basoma bakutsa ikiyago naco ari umunoni. Nukuvuga ko Buyoya na Nkurunziza bazimananye bahagaze hagati mu rubibe. Burake turabe izo nzimano muharede tabara ngo uzogemura maze Ndayishimiye akazimana abanywanyi murantunge akazimana abagwanyi ku vyo baje biremetse ku mitwe yabo. Ngizimano Ndayishimiye yazimanywe na M23 muri Kivu ya ruguru ni yepfo, zizohava ziba arizo nzimano azozimanwa na Red Tabara. Ahantu Ndayishimiye ngo arahitondera cyane ntazo yishinga bamuryosha ko ari mukuri. Bamwe bamubwira ngo vous avez raison sans excellence monsieur le président de la République du Burundi et de l'Union africaine. Idi Amin Dada uko yabiziga siko yabisanze, Mobutu uko yabiziga siko yabisanze, Habyarimana we yasanze ari ibindi, we yarikanze acakoresha ubwenge. Ngo twe nk'abahinga muri politike ndetse n'igisirikare twifuza ko Ndayishimiye kwigana mukuru we Buyoya, ngariko n'uburenganzira bwe kwigana Mobutu, Idi Amin canke Habyarimana, ngariko kananira abagabo ntiyimye. Ibi rero akaba ari vyatangajwe n'umwe mu bahinga tumaze iminsi tuyaga cyane ko biriko biravugwa muri politike ndetse n'umutekano vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu yandi makuru, Abel Gashatsi ni wagiye guserukira umugambwe UPRONA mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'2027.
ni mu ikoraniro ridasanzwe ry'uyu mugambwe ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu munsi igenekerezo y'umunani Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 aho bahejeje gutora Beri Gashatsi yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025 kugira ngo aze sorekure uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Mwijambo yashikirije abadasigana akaba yemeje kuzoserukira abanywanyi ba Uprona neza atishimye kandi adashize isoni nkuko twavyigishijwe na Rwagasore. Aberi Gashatsi ati tuzoheganywa tudahezanyayo kandi niba dutsinda tuzovyemera ariko turasaba umugwiseni ko otegura amatora meza. Mu matora y'abashinga amateka heruka muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2025 Aberi Gashatsi yaritoje mu kibanza cy'umushinga amateka mu ntara ya Gitega ariko akaba atashoboye gutorwa. Mwomenya ko abaye umukandida agira gatatu amaze kumenyekana kazo kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Abo bamaze kumenyekana bazohiganwa ni Evariste Ndayishimiye azaserukira umugambwe CNDD FDD, Bena Gabriel Banza Witonde azaserukira umugambwe Apaderi. Muri bano batatu bamaze kumenyekana ubona afise amahirwe kurusha abandi yo gutogwa ninde. Nimbwe kandi ku rubuga rwa politike ndetse no mu byago bitandukanye birimwo politike benshi bagaruka kuri Agathon Rwasa bibaza nimba koko azohiganwa canke atazohiganwa. Hari amakuru turiko turegeranya tuzobagezako. Abantu bajana 3 bayoboye ibisagara vyo mu karere bagiye gukoranira Ingozi. Mu gisagara ca Ngozi hitezwe kwakira abantu bashika 300 bayoboye ibisagara vyo mu bihugu bigize akarere Uburundi burimwo harimwo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Zambia, Tanzania hamwe n'u Burundi. Mu gihe bazoba bari Ngozi kuva ku igenekerezo ya 2023 gushika ku igenekerezo ya 2029 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 hazoba imurikagurisha no kwamamaza ibikorwa vy'amahinguriro, abanyabugenegene, amabanki, amashiramwe y'ubwishingizi n'abandi bafatanya ibikorwa bazoba berekana ivyo barangura. Abayobozi b'ibisagara bazoganira kandi ku bijanye n'iterambere ry'ubutunzi n'ubuzima bw'abanyagihugu bayoboye mu ntumbero yo guteza imbere imigenderanire n'ubufatanya bikorwa hagati y'ibisagara vyo muri ivyo bihugu. Ivyo vyashikirijwe na Dominique Ndikuryayo musanire wa komine Ngozi mu nama yahuje abaserukira amabanki, microfinance, amashiramwe y'ubwishingizi hamwe n'abafise amahinguriro baganira ku buzima n'ubufatanya bikorwa. Abafatanya bikorwa cyo kimwe n'abanyagihugu ba Ngozi bahamagariye kwakira neza izo ngenzi no kubereka ibikorwa bitandukanye biranga igisagara ca Ngozi. Sivyo gusa mu ndwi imwe gusa amadoka yose ahaca imiduga izimyumurira ategerezwa kuba yabomowe. Mu isoko rya kijambere rya Cibitoke amadoka mato azwi nka kioske yubaswa ahantu hategerezwa guca ibiduga bizimye umucanwa agiye kubomogwa. Umusane wa komine Cibitoke na Geneze Eloge yahaye abadandaza ikiringo kitarenga indwi imwe kugira ayo maduka abe yabomowe. Abajejwe intwaro bakavuga ko izo kioske zishobora kuba intambamyi mu gihe ho kwaduka impanuka y'umucanwa kuko zibuza ibiduga bizimye umuriro gushikaho bikenewe. Kiretse kubomora ayo maduka umudandaza wese yiyubakiye iduka muri iyo soko canke inyuma yayo ategerezwa kwigurira akuma kazimya umuriro bita appareil extincteur mu gifaransa. Ishiramwe Regideso naryo ritegerezwa kuzana amazi muri iryo soko kugira mu gihe kwaduka umucanwa bajeje kuzimya bashobore gukoresha amazi. Umusanere naje neza yasavye kandi ko ibidandazwa nk'amavuta n'indagara mbisi bidandarizwa hanze y'isoko. Kumeza kudandariza ko ngategerezwa kuba akozwe mu vyuma eka n'amadandarizo yubakwe mu vyuma nkuko umusaneri yabishikirije. Nitwosozera aya makuru tutababwiye ibiriko biba ibubanza. Isuku ku nzu ziri ku mabarabara ririko riratera intambwe ariko Ruvumvu ngiracari inyuma. Isuku n'isukura ku nzu ziri ku mabarabara ya RN9 Bubanza ririko riratera intambwe. Mu makaritsiye 3 yasuzumwe ku munsi wa kane w'indwi, Centre Ville yahawe amanota 85 yahawe ibice 85%, Matonge ibice 60% mu gihe Ruvumvu yo yagomye kuri ku bice 50%. Iyo suzuma ryibanze ku nzu ziri ku mabarabara y'ikaburimbi. Umusanire wa Bubanza Sabas niyo kindi yarashimye intambwe ikirategwa ariko anegura amakaritsiye yakwega amaguru bijanye n'isuku n'isukura. Aha umusanire yibukije ko
taratera imbere muri ico gikorwa bategerezwa kwihuta kuko bazoboneka ko babigira nkana bashobora gucibwa amande abazoboneka ko babigira nkana bashobora kuzocibwa amande. Mu nyubako rusangi leta yamenyesheje ko izo zikorera kugira zitunganywe kandi ziba akarorero ku bandi. Inyuma y'isuzuma ry'inzu ziri kwibarabara RN9 hazocakurikira iziri mu gisagara ca Bubanza aho hazosuzumwa abafise utuzu twa sugumwe n'ibindi bijanye n'isuku. Umusanire Sabasi niyo kindagahamagarira bubatse inyubakwa zidatekanye canke zidakomeye kuzisanura kugira Bubanza igire isura nziza. Ngarura amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyinda kugira ngo uce ujuba mu bambere bagezwa ko amakuru n'ibiganiro biba biriko biravugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye yo banga mu gihugu mu karere ndetse no kwisi muri rusangi. Ni mugihe kandi muri kano kanya hari inkuru igiye habona ivuga ko leta y'u Burundi yafuse kuriha visa ko bazoza mu Burundi baciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye Bujumbura bitavye ikiganiro cyo ku mugabane wa Afrika cerekeye ivyimviro vy'ugwaruka abakenyezi amahoro n'umutekano muri Afrika gitegekanijwe kuva ku igenekerezo ya 10 gushika ku igenekerezo ya 12 imyandagaro mu Burundi. Twisunze rero vyashikirijwe na Nasini Neste Muto n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye urwaruka n'abakenyezi 1200 baturuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika bakaba barindiriwe i Bujumbura muri urwo rukurikirane rw'amanama. Ngibireri vyari bigezwe ko n'umuhuza TV Imana ibahezegeye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.